urwaye diyabete urabona ko ufise ikibazo iyo muriko mukora imibonano n'uwo mwubakanye. Urwaye diyabete, uri umugore, uri umugabo ufise diyabete, urabona ko mu gihe hariko harakorwa imibonano n'uwo mwubakanye urabona ko hariyo ikibazo. Muri ino video tugira tubabwire isano riri hagati ya diyabete n'imibonano mpuzabitsina hagati y'abubatsi. Ushobora kuba urwaye diyabete canke iyo uriko urakora imibonano ukabona umenga hariyo ingorane zigiye zitandukanye, tugira tubereke nimba urwaye diyabete, isano riri hagati ya diyabete n'imibonano mpuzabitsina ku mugore no ku mugabo. Tuvuze diyabete ni mu gihe ufise igisukari cinshi canke mu gihe isukari yabaye nyinshi mu maraso yawe, niyo twokwitwa diyabete mu ncamake. Diyabete rero irafise ivyo yonona hagati y'imibonano y'abubatsi. Diyabete irafise ivyo yonona gose vyinshi hagati y'imibonano y'abubatsi. Nimba rero ufise diyabete ukabona mu gihe muriko mukora imibonano n'uwo mwubakanye, waba umugore canke umugabo, tugira tubereke uko diyabete yonona imibonano hagati y'abubatsi. Nimba rero ukunda ibiganiro vyacu, ntiwibagire gukora subscribe, ntiwibagire gukora like. Ufise ikibazo ubaza ukibaze muri commentaire. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi. Tugiye tubabwire isano riri hagati ya diyabete n'imibonano mpuzabitsina hagati y'abubatsi. Diyabete rero ifise ico yonona ku mugabo, ikagira n'ico yonona ku mugore. Diyabete ironona udutsi dutwara amaraso, diyabete ironona udutsi dutuma umugore canke umugabo yumva ko ariko arakora imibonano mpuzabitsina. Diyabete ironona udukaburangingo, ivyo rero biza gutuma mu gihe ariko harakorwa imibonano mpuzabitsina umugore canke umugabo yumva ko hari ikibazo kibitewe na ya diyabete bagwaye. Rero duhere ku mugabo tuvuge ko diyabete yonona imibonano hagati y'abubatsi. Duhereye ku mugabo tuvuge ko diyabete yonona imibonano hagati y'abubatsi, no ku mugore tuza kubabwira ko diyabete yonona imibonano hagati y'abubatsi ku mugore. Ku mugabo rero duhereye ku mugore, duhere ku mugore kugira bize gutahurika gose. Ku mugore diyabete iraza gutuma haba ico bitwa sécheresse vaginale canke kuma mu bihimba vy'irondoka. Umugore araza kuma mu bihimba vy'irondoka, nico bitwa lubrification insuffisante. Ni ukuvuga uza gusanga umugore yumye mu bihimba vy'irondoka vyiwe, abitewe na ya ngwara agwaye ya diyabete. Rero ico nico kintu ca mbere diyabete iza konona ku mugore. Mu gihe rero umugore yumye mu bihimba vyiwe vy'irondoka, urumva ko imibonano itaza kugenda uko vyari vyifuzwa. Rero nimba uri umugore ufise ingwara ya diyabete ukabona ufise kuma mu bihimba vyawe vy'irondoka, menya ko uba wabitewe n'iyo diyabete. Ikindi ca kabiri diyabete iza konona ni douleur pendant les rapports sexuels. Ni ukuvuga diyabete iza gutuma umugore ababara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina. Aza kubabara kubera iki? Aza kubabara nuko ya diyabete yamuteye kuma mu bihimba vyiwe vy'irondoka. Urumva mu gihe umugore yumye mu bihimba vyiwe vy'irondoka, uza gusanga mu gihe ariko harakorwa imibonano mpuzabitsina umugore ababara. Mu gihe umugore kandi afise diyabete, diyabete iza gutuma umugore agira ama infection genitale canke ama infection mu bihimba vy'irondoka menshi agwiriye abitewe na ya diyabete. Ikindi naco diyabete iza konona kigira gatatu ku mugore ni ibi twavuze diminution du désir et du plaisir. Uza gusanga umugore atacifuzo cyo gukora imibonano n'uwo bubakanye afise. Uza gusanga umugore atanezerwa canke adahimbagwa n'imibonano abitewe n'ingorane nyinshi yatewe na diyabete. Ni ukuvuga uza gusanga umugore afise ibibazo vyinshi. Ni ukuvuga twavuze facteur physique, hormonaux et psychologique lié au diabete. Uza gusanga umugore umubiri wiwe canke ivyiyumviro vyiwe afise ama stress, afise kwihebura, afise kwiganyira. Uza gusanga rero umugore atakunezerwa canke atacifuzo cyo gukora imibonano afise. Rero ibintu bibiri nyamukuru canke bitatu twovuga umugore aza kugira mu gihe agwaye diyabete, nuko icambere diyabete iza kumutera kuma mu bihimba vyiwe vy'irondoka. Iyo amaze kuma uza gusanga rero ikigira kabiri aca atangura kubabara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina. Uza gusanga kandi umugore afatwa n'ama infection menshi abitewe nuko afise iyo diyabete. Ivyo twari tubabwira ni ku mugore. Ku mugabo nawe nyene tubaza kuvuga ibintu bitatu biza gushikira umugabo agwaye diyabete hageze gukora imibonano mpuzabitsina.
icambere ni kubura erection. Umugabo araza kubura erection abitewe nuko diabete diabete urumva ku mugabo iragenda ikonona udutsi dutwara amaraso. Iyo utwo dutsire dutwara amaraso tumaze kononekara uza gusanga umugabo kugira erection bigorana canke voire même bitabaho abitewe nuko udutsi dutwara amaraso diabete, kuko diabete igikorwa ca mbere ikora no konona udutsi dutwara amaraso. Utwo dutsire dutwara amaraso iyo tumaze kononekara urumva ko erection ku mugabo icigorana canke niba igishoboka bitewe nuko diabete yaragiye ironona udutsi dutwara amaraso. Uza gusanga rero umugabo hageze kurangura imibonano hagati yo bubakanye erection igorana bidakunda mbere kuko diabete yarononye twa dutsi dutwara amaraso. Diabete kandi iza konona amanere nayo atuma umugabo yumva uburyohe mu gihe ariko arakora iyo mibonano. Rero diabete ironona nayo manere, ukaza gusanga umugabo ariko arakora imibonano mpuzabitsina ariko nta na kimwe yumva umenga nta na kimwe ariko aragira canke yumva umenga nta buryohe ariko arumva ko mu mibonano y'ububakanye, abitewe nuko diabete yagiye ikica amanere canke udutsi dutwara sensibilité canke udutsi dutuma umugabo aba sensible. Diabete yaratwononye yaratwishe, uza gusanga umugabo naho ariko arakora imibonano mpuzabitsina nta buryohe ariko arumva canke nta na kimwe ariko arumva, abitewe nuko diabete yamaze kwica udutsi dutwara sensibilité canke udutsi dutwara uburyohe mu gihe ariko arakorwa imibonano mpuzabitsina. Icambere rero nico diabete yonona ku mugabo. Diabete ironona udutsi dutwara amaraso. Utwo dutsi dutwara amaraso iyo tumaze kononekara uza gusanga erection ku mugabo idakunda canke igorana. Diabete iraza konona kandi amanere nayo yamaze kononekara uza gusanga umugabo nahakora imibonano nta buryohe yumva canke nta sensibilité yumva, abitewe nuko amanere diabete yamaze kuyonona. Ica gatatu ni trouble d'éjaculation. Uza gusanga umugabo ejaculation igorana ibitewe nuko diabete yamaze konona izo bitwa amanere autonome, udutsi turi autonome diabete iratwonona. Uza gusanga umugabo gukora ejaculation bigorana gose kuko diabete ironona udutsi dutwara amaraso, diabete ironona udutsi dutwara uburyohe canke sensibilité. Ikigira gatatu duhereza ko ni diminution du désir sexuel. Uza gusanga umugabo ata désir canke ata cifuzo cyo gukora imibonano n'uwo bubakanye afise abitewe niyo diabete. Diabete irashobora kumutera uburuhe, ikamutera ama stress, ikamutera ama depression, ugasanga umugabo ariko afata imiti itandukanye. Ukaza gusanga ibi byose bikoranye umugabo ntagifise icifuzo cyo gukora imibonano abitewe nuko diabete yamuzaniye izindi ngorane, yamuzaniye ama stress, yamuzaniye uburuhe, yamuzaniye ama depression. Imiti ya diabete yagiye arafata myinshi ikamutera gutakaza icifuzo ariyo bitwa perte de la libido. Nivyo rero twaba turavuga hano kandi twabateguriye impamvu diabete itera ivyo bintu byose, impamvu diabete itera izo ngorane duhejeje kubabwira haba ku mugabo canke ku mugore. Impamvu rero ya mbere nuko diabete yonona udutsi dutwara amaraso. Utwo dutsi dutwara amaraso iyo diabete imaze kutwonona uza gusanga ku mugabo erection idakunda. Diabete iraza konona ikigira kabiri udutsi dutuma umugabo aryoherwa canke umugore aryoherwa mu gihe ariko arakora imibonano. Diabete rero imaze kwica utwo dutsi urumva ko yaba umugabo canke umugore nta sensibilité canke nta buryo aza kumva canke nta kintu aza kumva kiriko kirakorwa, aza kumva umenga nta na kimwe kiriko kiraba. Nukuvuga nk'utwo dutsi iyo twacitse ku kuboko canke twononekaye ku kuboko na muntu yo gukora ko canke akagukubita nta na kimwe uza kumva bitewe nuko système nerve yawe yamaze kononekara. Rero iyo diabete yononye udutsi two mu bihimba vy'irondoko uza gusanga naho mukora imibonano yaba umugabo canke umugore nta na kimwe yumva canke nta buryohe yumva abitewe nuko twa dutsi dutera sensibilité diabete yaratwononye. Ikindi kigira gatatu ni facteur psychologique et hormonal. Nukuvuga uza gusanga psychologique canke mu vyiyumviro vy'umugore canke vy'umugabo umugabo afise ama depression, afise ibibazo, afise ingorane zitandukanye byaramaze kononekara. Rero nivyo ico rero cyo gukorwa ngaho yaba kuri abo bantu babiri, ikintu cyo gukorwa ni contrôle de la glycémie. Nukuza yaba umugabo cyangwa umugore bakaza baripimisha igisukari karako kitaduze kuko igisukari kimaze kuduga urumva ko iciba
diabete. Rero iyo umuntu amaze kurwara diabete usanga habaye izo ngorane zose duhejeje kubabwira. Rero umugabo n'umugore bakwiye kwipimisha diabete, bakaza baripimisha igisukari kugira ngo ntikiduge canke ngo bagware iyo diabete. Nico kintu cyo gukorwa. Ikindi umugabo n'umugore bokora no gukora sport. Sport iratuma amaraso atembera neza mu mubiri. Iyo amaraso iratembera neza mu mubiri canke udutsi dutwara amaraso dukora neza mu mubiri, uza gusanga niyo hageze mu gihe c'imibonano ibintu bigenda uko vyari vyifuzwa. Ikindi cyo gukora no kureka itabi, kuko itabi rironona udutsi, utwo dutsi dutwara amaraso iyo tumaze kononekara, twababwiye nko ku mugabo ko erection ica igorana. Ikindi kigira kane ni gufungura imfungurwa ziri equilibre, no kuvuga gufungura neza uko bikwiye yaba umugabo canke umugore. Nivyo twari dufise tubabwira uyu munsi. Uhimbawe n'ibiganiro vyacu, ukore subscribe naho bitaha.